Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda, amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristo. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'Abanyaroma. Turazirikana ku kigabane cyaho cya 15 duhereye ku karongo ka 22 kugeza ku ka 33. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo imigambi ya Paulo. Ico nico cambujije keshi kuza iwanyu. Ubuho rero ko ntakigira ikifatira muri izo ntara, kandi ko kuva imyaka myinshi nipfuza kuza iwanyu, aho nzogira mu Buspaniya, ndizigiye ko nzobabona ninaca iwanyu, mugire ko mbere na mwebwe munyereka inzira duhejeje gukumburukanya. Ariko ubu ngiye Yerusalemu gufasha aberanda, kuko abo muri Masidoniya no muri Akaya bashatse kwegeranya icofasha aboro mu beranda b'i Yerusalemu. Barabishatse kandi byari bibereye ko abanyamahanga bahawe gusangira ku byiza byabo bikomoka kuri Mutima. Birabereye ko nabo bofasha mu by'umubiri. Ndamutse rero mpejeje ico gikorwa kandi nkabashikiriza neza iryo turo, nzoca iwanyu ndengere mu Buspaniya. Kandi ndazi neza yuko aho nzozira iwanyu nzoza nzanye umusesekara w'imihezagiro ya Kristu. Ndabasabye rero bene wacu, kubw'Umukama wacu Yezu Kristu no kubw'urukundo rwa Mutima mweranda, nimugwane hamwe nanje mu kunsabira ku Mana, kugira ngo mbone gukira abatemera bari mu Buyuda, kandi kugira ngo ishikanwa njanye i Yerusalemu rishimwe n'aberanda, gutyo nze shobore gushika iwanyu mugweze, kandi Imana niyabishaka mbone kuruhukana namwe. Imana nyene amahoro ihorane namwe mwese, amen. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana, amen, amen, amen. Bana b'Imana, turacyabandanya kuzirikana ijambo rya Paulo, kandi turiko turaheraheza iki gitabo cy'ibyakozwe iki gitabo c'Abanyaroma. Haravuga ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo imigambi ya Paulo, imigambi ya Paulo. 22 havuga ngo ico nico cambujije keshi kuza iwanyu. Ubwo twarabonye odiyo duherutse cyatumye Paulo atagenda aho yari yipfuza kuja. 23 havuga ngo ubuho rero ko ntakigira ikifatira muri izo ntara, kandi ko kuva imyaka myinshi nipfuza kuza iwanyu. Ababwira ati rero imyaka myinshi yaripfuza kubagendera, kandi akavuga ko yafatirwa. Murazi ko twabonye ko yari muri Bibiliya, yagiye yigisha ijambo ry'Imana, kandi akaba yisunga kwigisha ijambo ry'Imana aho abandi batumwa bataragera, kugira abamenyesha ijambo ry'Imana. Mbega
bari baragabanya amayira, nawe rero yagira haja kugira yigishe by'ukuri ijambo ry'Imana. 24 harakavuga ngo aho nzogira mu Busupaniya, ndizigiye ko nzobabona ninaca iwanyu, mugire ko mbere na mwebwe munyereka inzira duhejeje gukumburukanya. Yaravuga ati niyamara gushika akaja mu Busupaniya, mbega ko azogenda kwabo bantu b'inshuti ziwe yari yizera, babandi yandikira makete akababwira igituma bandikiye ko, nubwo abibandikiye atari uko yibaza ko batabizi, ko muri bo harimo abazi abafise ubwenge, abashoboye guhanura abandi. Rero akumva ko azosubira inyuma, agaca agenda akabacako, bakaramukanya, bakaganira, mbere akipfuza ko bamaranye inkumbu ziheze bazoca banamufasha bakamwereka n'inzira ya bugufi kumbure yocamo kugira azobe ariko arasubira i Yerusalemu. 24 akavuga ngo aho nzogira nahamaze. 25 ariko ubu ngiye i Yerusalemu gufasha aberanda. Aravuga ati ubagiye i Yerusalemu gufasha aberanda. 26 kuko abo muri Masedoniya no muri Akaya bashatse kwegeranya icofasha aboro mu beranda b'i Yerusalemu. Haleluya, amen. Bana b'Imana, ngo abo muri Masedoniya no muri Akaya ngo bararegeranije ifashanyo, urumva abo bo muri Masedoniya, abo muri Akaya, twarabonye no muri Bibliya, abo baregeranije ifashanyo bagomba guha Pawulo kugira ashire aboro bari muri Yerusalemu, cyangwa se aberanda bari muri Yerusalemu, ubwo ni n'aboro. Rero natwe twige kwegeranya ifashanyo zo guha bagenzi bacu aboro, kujya nk'abari muri Australia bama begeranya amafaranga bakarungikira bari mu Burundi, nama mbona nk'abari muri za Amerika canke za Australia begeranya bakarungikira bari mu Rwanda canke muri za Kongo, ibintu nk'ibyo. Ariko bana b'Imana, hariho ababikora n'abandi babikora batobikora, kuko ndazi ko hari habona horanca ko tibasha. Nimuraba uyu muntu ahangayitse, duterateranye udufaranga tumufashe, tumusanurire inzu, canke raba ukuntu yambara tumugurira agatenge. Bamwe bakangwiza n'ubusa, abandi ngo nuko yafise. Imana iduhe gutahura cyane. Birababaje nko kubona umuntu afise imyambaro 10 y'ibitenge by'amawagisi, impuzu azitekera zishira kwibarabara zita, ariko akaba atakwiyumvira igihe kimwe ngo afata inoti ya 50 ayirungikire umuntu w'i Burundi kugira bamugurira agahuzu. Ariko aba bantu bo muri Masedoniya, bo muri Akaya baregeranije ifashanyo kugira barungikire aboro bari muri Yerusalemu. Turabandanya. Barabishatse kandi byari bibereye, ngo barabishatse kandi byari bibereye. Ni byiza abana b'Imana, ni byiza pe ko abanyamahanga bahawe gusangira ku byiza byabo bikomoka kuri Mutima. Birabereye ko nabo bobafasha mu by'umubiri. Abanyamahanga nabo baranezerewe n'ijambo ry'Imana Pawulo yabigishije. Baramenya ko Pawulo yazaranye inzira ya Yerusalemu, yaje ava Yerusalemu
murazi ingene yahapfungiwe, murazi ingene yahakubitiwe, murazi ingorane yahagiriye gushika naho yapfuye. Rero abanyamahanga mwizi za Macedonia, za Akaya, mu ntara yagiye arazunguruka, mu bihugu yagiye aracamo avuga ijambo ry'Imana, baranezerewe, baregeranya imfashanyo, baravuga ati reka tuguhe imfashanyo uzodushirire abiwacu, mbega abo dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu. Nabo ko natwe twagiriwe umugisha ukava i Yerusalemu ukaza kutubwira inkuru nziza, ukatugaburira iby'impwemu, natwe tuguhe ugende ubashire iby'umubiri. Aleluya, amen. Bana b'Imana, twige gutanga, duha abandi, tubagaburira iby'umubiri. Aha birira numvikana ko dukwiye no gutanga ku bapadiri, ku bakozi b'Imana, ku bapasiteri, mbega ku bavuga inkuru nziza, kugira tubahe iby'umubiri nabo baduhe iby'umutima. Ariko rero aha haraba baca bahasoma ati kubera ryari nariko ndumviriza inkuru z'abapasiteri baraho, n'umupasiteri ariko arajinga naye avuga ukuntu abapasiteri bagenzi we bagiye kuvuga ubutumwa muri Tanzania, menga muri Tanzania, hama bakazana akagira gutya ku mugoroba bakabona batondesheje imaraya zirenga 100 ngo zararenga 10, hama zimuca imbere ziragenda. Hama nyuma rero bukeye wewe arinumira, bukeye rero niho umwe muri abo bapasiteri mukuru niho yaza kumubaza ati we vipi koko nijoro na twahaje abantu kutacaguye ngo ego none bijya nibyo byanjanye bamutukagura ati twebwe rero aturusha amavuta, twebwe twabitanguriyemo. Rero maze kumva ko hariho abasambana babesha ngo n'amavuta Imana tubabarire, Imana dukwize kwimbabazi. Bana b'Imana, buriya nimubona ndababwire, Umukama Yezu nakomeza zaratora impande zose, agerageze mu bitaza tora shimike, kubera n'abajya bazwi twari twizeye benshi baramaze kononekara, baranduye. Tubabona mu makostime, mu makanzo, twumva kumengana abakozi b'Imana by'ukuri, ariko benshi sibo. Ariko Yezu yavuze ati muzobamenyera kuvyama bama, uzomuboneza kubwira ndagusengera, zana amahera, banza ukora ibi, banza ugira uku. Oya bana b'Imana, abo abantu b'Imana, iyo ubona mu rusengero haba ibintu bitangaje, bona umupasiteri ukabona arakoze ku bantu cyangwa abahushe bariko baragumira ambararo, kandi rero amaze kubona ko harimo abantu baba bakoreshwa n'abadayimoni, ukabona pasiteri yikajije ahagaze ukumenga nyene ni ibintu binyaye yakoze, ariko ukabona ko harimo umudayimoni pe. Ariko abantu nabo baguma bagwa bagendayo. Je sinzi igituma abantu Imana indinda amadini. Rero Paulo rero yaranezerewe, abakristu bo yigishije ijambo ry'Imana bari banezerewe, baranezerewe no gucanga kugira bafashe abandi. Rero natwe tuze turafashanya, tureke ubujyajya abana b'Imana, tureke ubujyajya, turondera Imana, dukorera Imana. 2:8 haravuga ngo ndamutse rero mejeje ico gikorwa kandi nkabashikiriza neza iryo turo, nzoca iwanyu ndengera mu Busupaniya. Yavuga rero ko niyaramuka asubiye Yerusalemu akajana iryo turo
akarishikanira b'Yeruzalemu azoca asubira inyuma ace kubashimira kubaganiriza ngo agiye mu busupuniya. Murumva agiye hirya no hino. Bana b'Imana, Imana iduhe gutahura cyane. Pawulo yakoze akazi kanini cyane, mugabo ubu wumva abantu bagutelefona ngo umukozi w'Imana nguri muri Australia, ngo wewe ngurumva ngo Yezu ngo yaraguhezagiye, ngo raba rero ngo jewe ngo mu gukora ubutumwa birangora, ngo singira n'agakare singira iki, ngo raba ngo nterere ngo pfume ngura akamoto, ngo raba ngurira imoto. Gasanga ariko barazana ibintu byinshi na babandi babesha. Murazi ko ubushizeho nabishize ku mugaragaro iby'abapasiteri bariko barambesha bamwe bivugisha no mu ndimi, ariko kamara ngiyo gituma hari abapasiteri baba bavuga ngo bashaka tuganire canke baje kundaba canke turiko turavugana ibyo tuvugana. Bamwe ndabihweza. Abana b'Imana sindabasuzugura, mugabo nta uhari numva yozana ikintu na kimwe yombwira ngo numve ko ndakemeye, kuko nanje ishikira kwa Yezu. Rero umwe wese agomba kwisengera akisomera inkuru nziza, hanyuma ibyo mu bapasiteri n'ibyo mu bapatiri n'ibyo bavuga butumwa nkanje muze muba ingerekwa utoranya ushishoza ati akaya kavuze nagashaka sinarinda kanzi. Ariko igikuru usome Bibiliya wowe nyene unisengera imbere yuko usaba amasengesho abandi. Turabandanya 29 kandi ndazi neza yuko aho nzozira iwanyu nzoza nzanye umusesekara w'imihezagiro ya Kristo. Yo bana b'Imana, iri jambo ry'Imana riraryoje pe. Ngo niyazi wabo muri jiwaba akagenda kubagendera, ngo arazi neza ngo ko azogenda ajanye imihezagiro ya Kristo. Mwarabonye handi yavuze ati muzonyereka inzira, tuzomarana iminsi dukumburanye inkumbu zihere. Rero bana b'Imana twige kwakira abakozi b'Imana by'ukuri, ariko babandi wasishoza, ariko byo kunanira kubashishoza umupasiteri cyangwa umupatiri. Ariko nibaza gusebya ego abapatiri nabo ndazi ko bafise amanyanga yabo bamwe na bamwe, mugabo rero ntiwobona padiri ariko arakubwira twakubwira ko yagukunze canke iki niki ngo wumve ko ariko aravugishwa na mpwemu y'Imana. Ntiwobona pasiteri ariko arakubwira ati mukobwa nagukunze no kurihira n'agatike tukajanana, uwo ntwazi ibitabo tukazojanana, ukabona muri gihe mu mahoteli niki ngo ubone ko ari umukozi w'Imana. Mu by'ukuri ushobora kumva umuntu no mu mvugo ukamenya tusiwe atubusiwe kabisa. Ubusu wa Yezu ubu n'umuteka mutwe ni babandi badutse. Rero Pawulo ati nzoza ndizigiye ko nzoza nzanye imihezagiro y'Imana. Urumva babandi batasha yo Imana uzubantahirize cyane, bambwire ati Imana ibahezagire cyane. Cyane yarige jewe naba numva nk'akamesaje k'umuntu batijije agatelefone moyo Imana ikumezagirire, ikumpera umugisha, uwo muhezagira ukaza nawe wamukuza ko ndabizi si jewe gusa karakarorero. 30 avuga ngo ndabasabye rero bene wacu kubw'Umukama wacu Yezu Kristu no kubw'urukundo rwa Mutima mweranda, nimugwane hamwe nanje mukusabira ku Mana. Yarasaba rero ngo kubw'imihezagiro arabasaba ati mumfashe kugwana hamwe nanje, kuko hari aho tuza kubona icyatuma asaba amasengesho. Mumfashe kugwana hamwe nanje, munsengere, mumfashe gusenga. Na Yezu Paul umusabyikazi w'Imana nzima, nanje ndabaterereza amasengesho bana b'Imana. Mwebwe mu nkunda mu nkurikirana muze murasengera, kandi ndaza bama basengera bariho.
rero muze munsengera ati Mukama mugwize kw'amavuta umuhishurire byinshi abashe kuvuga ubutumwa bwiza buvuye kuri wewe. Muze murasengera. Humura n'ibigeragezo bana b'Imana. Ndahura n'ibigeragezo bidasanzwe ni birebire. Hama reka tubandanye. 3 yavuga ngo kugira ngo mbone gukira abatemera bari mu Buyuda. Murumva kakandi nashaka ngo kugira abone gukira abatemera bari mu Buyuda. Yesaba amasengesho yarazi ko abayuda ntibari bamworoheye, abatemera bajya bishe Yezu ntibari bamworoheye. Ubwo rero aravuga ati mumfashe munsengere kugira nzokire abayuda babatemera b'inkozi z'ikibi bari mu Buyuda, kandi kugira ngo ishikanwa njanye Yeruzalemu rishimwe na beranda. Akanasaba ati kandi imunsengere nirishikanwa njanye Yeruzalemu aberanda bo muri Yeruzalemu abakunda Imana by'ukuri baze barinezerererwe baze barishime. Hari abari kuvuga ati iryo shikanwa ntaryo dushaka kubera ko rivuye mu banyamahanga, kubera abana b'Imana burya hirya no hino mu bihugu hari ibihugu ushobora kubona n'abapadiri bashobora kwinuba abantu babirabure canke binuba abandi bantu. Ibyo nama mbona ko hari ibintu nyene tubona nyene tukumirwa. Mugabo yavuga ati munsabire nibaze bavuga ati ibi bintu ukuye mu banyamahanga ntabyo dushaka, na cane cane ko abayuda barabakebwe bari kuvuga ati za ntakebwa babandi badasiramurwa nibo bagwaye ubufu n'amateke mutuzanire bakabimwankanana. Ariko yavuga ati musabire nagera i Yeruzalemu baze banezerwe nirishikanwa nzoba ndabashiriye. Twarabonye ati ko yabahaye ibya Mutima mweranda ko nabo bohezagira ku by'umubiri. 3 yavuga ngo gutyo nze shobore gushika iwanyu mugweze, kandi Imana niyabishaka mbone kuruhukana namwe. Akababwira ati rero gutyo nzoshika iwanyu amahoro, nzoze nezerwe hamwe namwe, kandi Imana niyabishaka mbega nzoshika amahoro, nzogira amahoro, nzonezerwe namwe. Ego yari afise inkumbu zo kuza guhura nabo bahorana. Wamugira inkumbu zo gukumbura abo mwabanye, abo mwahorana. Jewe ndagira inkumbu n'ubu ndikure. Iyo ngiye mu Burundi nkavayo ntagiye kuraba abo twiganye canke abo twabanye muri Tanzania birandusha. Ariko akenshi iyo ngiye nama ngerageza nkafata akanya nkaza kuraba abo twiganye muri primaire mu wa 3 mu wa 4 no mu wa 5 abo twabanye mu ngendanyi gatsinda. Nkumva iyo mbonyemo n'umwe nkumva ndanezerewe, nkumva ndishimye. Aleluya, amen. Kugira inkumbu z'uwo mwigeze gukundana, uwo mwigeze gusangira impamba, bo twasangira impamba mu gipimo kikawa ku ishure. Nama ngira inkumbu z'abo twabanye muri Tanzania, nkatekereza ingene twicara ku karago musi y'igiti tujisha inkoko. Rero hari igihe nyene ngenda mu Burundi nkabifatira umwanya kandi nkumva ndanezerewe cyane, nubwo ntashika kubo mba nipfuza bose, ariko niyo yo umwe 2 3 biranezera cyane. Twige gukundana no kwiyumvanamo na babandi bose. Mu gihe hari abantu bakira nabo basangiye n'ikijumbu banahura akabato mukora no mu ndoke, Imana itubabarire cyane. Mukumarira reka turabe
karongo ka 33 kanyuma kavuga ngo Imana nyene amahoro ihorane namwe mwese, ngo Imana nyene amahoro ihorane namwe mwese mwamurikiranye, Imana nyene amahoro ihorane namwe mwese. Ikirushirizeho Yezu niyakubita inzamba twe twisange turi kumwe mubo azobajanye, waba warapfuye waba ukiriho, icyo gihe Yezu niyakubita inzamba tuzomusanganire turi kumwe. Hano akajambo kanyuma karavuga ngo amene. Rero amene, haleluya, amene. Bana b'Imana rero biranezereye cyane, dukundane. Aho wigeze kuba urazi kubona hari umuntu yigeze no kukugirira neza, mugabo wowe warakize, wararose icyo womurusha, none amwibuka uzi ko ahangayitse. Rero twige gukundana. Na Pawulo yazirikana, sinzi ko mwigeze kuba mubiraba mu byakozwe n'intumwa, aho yagenda araca bakamugaburira, bakabacanira umuriro, bakota, bahangayitse, bakubititse. Rero Pawulo yarabazirikana, akumva ko azosubira iyo yagiye araca bamugirira neza, akongera akababona. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaze.